nk'uko twavyiganiriwe na bamwe mu bateshejwe izabo begeranirijwe muri site ya Kigaramango ni muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bivuye ku myuzurira yateye mu Gatumba bamenyesha ko biteguye gusubira mu zabo bateshejwe mu gihe leta canke abagira neza bo bafasha bakabaronsa ibisakazo narijya ngo ubuzima babayemwo bushobora kunyugwa n'imvura igiye gutasura. Dusenge Chantal na Sinzoba kwira Samson bamwe mu begeranirijwe muri iyo site bagira bati dusaba leta niwo muvyeyi nadutunganiriza ibyo abona ko bikenewe ku buzima bwacu turi mu magogwa ntaco twifashije ntaco dufungura kuko n'imirima yaratwawa twahora twikorako ntaco dufise dusabye ko ari ihema yoduka duha amahema akomeye aha nyene tugasakaza amahema akomeye canke niba badusubiza mu Gatumba tugasubirana amahema kiramuna akajya gushinga gahema muhiri wiwe uko abana baguma bamira inyongori ejo hari gihe azoyimira umuvyeyi ntayibone ugasanga yanyongoye igikurira mu nda izanye ingaruka mbi mu buzima bw'umwana. Twebwe nk'ufise uburyo ariko aragenda gukubita amabati yaba yarasigaye akayazura aho yasigaye akagenda agakubita ku araba ko yosanasana mu misiri imbere arabe ko yoronka y'ibiti aje gushinga kazu haje yahoraba naho yoduha amaema akomeye nk'iryo ryawe yeme iryo ni nk'ibatsi tukajana kiramura akamutekerera n'ibiti two kwimenya ingene tubigenza kuko aho tugeze twebwe vraiment ahangaha turarushe. Murundi niwe yavuze ngo nta ugayiwe uko hari kose ikintu nyamukuru ngaha muri no site dusaba nuko leta mvyeyi yo kwigenga ikaturondera hanini. Tumaze igihe kirekire tudafungura turamaze nk'amezi arengane tudafungura nta mugira neza turonka tuzanira n'ikintu na kimwe turi ngaho mu buzima nyene tubona yuko n'ubutino ubuzima bugoye muri no buzima rero tubayemwo bugoye. Ico dusaba umuvyeyi wacu by'ukuri nakoresha ingufu zose zishoboka adusubize aho twaje tuva kuko ntituhasi turahakunda adusubizeho mu buryo abona ashoboye nimba ari bisakazo yo turonsa nimba ari hema ikomeye yo turonsa akaduherekeza tugasubira mu mihana yacu tukaza gushinga iryo hema tukaza gushinga amabati. Hama ikindi kintu no kongerako hari abantu batari mu buzima bwiza nabo bitwa ngo nabapangayi. Hari umupangayi kumbure kubw'ubuzima yararimwo yoba yavuye aho yarapanza heranye nk'ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu wo kubwico kiza camaze kuza zanzu zose yararimwe zikabomoka. Ubu nyene parcela avuga ati jewe nizosura kungarukira ku parcela yanje na karinzu yabomotse umperanye kubw'ivyo rero apangayi dufise ingorane dufise ibibazo bitagira uko bingana kuko naho n'ubu nyene leta mvye yovuga ati nimuhaguruke muve ngaha naho dufise twoja niko kwa kundi nyene tuza gushikira mu ibarabara tuza gushikira na vya bibazo tuza kunyagirwa na yamvura ahubwo ije dusaba leta mvyeyi niraba ingene yo dufata mu nda ikadufata mu mugongo ku bintu vyerekeye umupangayi mu mupangayi yo bavuye ngaha akavana ngaha gateka kiwe afise ahasubira afise umuvyeyi nabaza gusaba indaro hanini ico dusaba n'uburyo kugira ngo turonke aho twashikira natwe. Twegereye bamwe mu bajeje intwaro muri iyo site nabo nyene batuyagiye ko nubwo ikibazo c'imyuzurira ari kigoye kuko iyo myuzurira yatewe ahanini n'ikiyaga ca Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi ariko ngo hamwe abafise amaparcelle bohabwa ibisakazo ngo nta gisivya ko abakeneye gusubira mu zaba ari benshi. Ndikumana Jean Marie numwe muri abo. Gutaha twese turabinyotewe kandi abanyagihugu ngabo bose baranyotewe gutaha ariko turafise amakenga manini kuko twebwe kamo twaragateye dukomera kamo leta ko ikibazo ca mbere gihanze abanyagihugu ngaha dufata ibice 96% kwijana n'ivyo abanyagatumba. Rero ikibazo kiduhanze cyane ni Rusizi uruzi Rusizi nubwo twova ngaha umwiteguro bakora utegura n'ivyo mugabo turumva ko wagize amarisansure mu ntuze mu Gatumba nubwo bazikoze hariya ntibararitse ngaha hariho n'ubu yabacidoga kuko batanditswe kandi warashobora kugenda ukaba ofisi nk'abapangayi bagera kuri 200 babwiye ati nyandikira abapangayi banje bose twarabanye bose bari muri site ugasanga bariko barakubwira ngo ico giti giri ni cyinshi hari abasigaye rero benshi basigaye ne muri abo bapangayi bene ingobo benshi barabanditse ariko rero twari tugaruka kuri ico kibazo ati none gutaha ni vyiza kuko kuguma mu buhungiro nibibi birababaje aya mahema aranduza abantu hari ingwara nyinshi. Ikibazo dufise dukomera karuru nuko leta yodufasha kwanza ubwa mbere igasibura Rusizi kuko Rusizi ubu nikigira
icyo bita uburebure rwaruzuranye umucanga uruzura amazi ntakimanuka. Twasaba rero ko imbere y'uko tumva dutekaniwe ko leta yokoma akaruru hirya no hino higarukiza ijwi bakaza bakaturinganiriza Rusizi, gutyo bagaheza bagashyira mu umugambi wo kudutahukana tugataha nta ngorane, twese tukaza kuraba ko umwe wese yobagaraho yahorabo. Umuyobozi mukuru ajejwe igipolisi kijejwe gutabara gukinga ibiza n'isibe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi hamwe n'umutekano Nemako Antoine araremesha abo bateshejwe izabo n'imyuzurira canke imisozi yabomaguritse haba imyuzurira yo mu Gatumba uwinterekwa mubone na Nyempundu muri commune Mugina mu ntara ya Cibitoke ko leta iriko iradodora hirya no hino kandi ko hari amwe mu mashira hamwe amaze gutanga amabati arenga 10,000 ayo nayo akaba amaze kuboneka. Dufise abantu batari bake bashikiwe n'imyuzurira mu minsi yahera cane mu kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu be basanga hari n'abandi barashikiwe n'imyuzurira n'ibihomoka mu mwaka uheze mu kwezi kwa 12 hariya mu Cibitoke. Abo rero byatumye hari abantu benshi bataye izabo bari mu masite kandi n'abantu batari bake nka mu Gatumba murabona n'imiryango yababa 2544 muri meri ya Bujumbura hariho kumubone imiryango amajana 747 aha kuwinterekwa amajana 101 mu Cibitoke naho nyene atari bake bamaze igihe ku kibazo rero cerekeye abari bateshuza kwera iyo myuzurira nivyo ntivyoroshe. Urumvise imiryango ari myinshi cyane nka mu Gatumba mpere mu Gatumba cyane twabaye turabashira mu masite y'abateshuza nabo ane Kinyinya ya kabiri Kigaramango Marambya hitwa Sobere kujya Cibitoke hama na Marambya hitwa Mafubo. Abo rero twiyumviye ko nk'aba muri Kigaramango ko site ishemeye twabimbiye ko twoba turabakuraho bakegera muri Kinyinya ya kabiri yifata kibanza kugira ngo kuko imvura yari gutasura bashoye kwiyungunganya batangure kurima kandi ubishoboye atangwe no kwibakira ahiwe. Aha kuri Marambya Sobe nabo nyene hari abatari bake nabo nyene twimviye ko twotangura kubahimiriza bakegera mu Gatumba muri Kinyinya naho nyene. Ngo twasanze rero hari makarti yitwa Mushasha ya mbere ni ya kabiri na Gaharawe gushika uno munsi murabona ko amazi nubu atarakama cyane, nivyo baratubwiye ko imvura atari nyinshi cyane mugabo murabona isi yanyoye cyane amazi sikuvuga ngo naho yokama mu mezi abiri isi ntizobiragera kugira kwakira abantu. Murumva rero nkabo rero nukwiyumvira leta nukwiyumvira yuko iyo baronderera ikindi kibanza tukazobimuriramwe. Aha sino bahenda yuko ntibiyumvire yuko ari kubaheba mugabo bimviye yuko iyo izo quartier za Mushasha ya mbere ni ya kabiri na Gaharawe batimutse no mwaka mu mwaka uza bishaka kuyangara gusumbya. Twagize Imana ntitwabuze abantu benshi kwera imyuzurire habaye. Abo rero nukwimvira kandi bora matari yatwemereye yuko ikibanza nticobura. Hama kuvyerekeye uwinterekwa narigeze kukivuga naho nyene meze gute. Uwinterekwa hari imiryango 100 yaba 100 imiryango. Abo rero baramaze igihe. Abo rero nabantu bagizwe bamwe bari barapangaye abandi harimwe abari bafise amazi yavuze n'ibyo. Twasaba leta yuko bishobotse abo bari basaba parcelle ngaho yo barondera handi bakaja kwiyubakira handi. Kuvyeka uwinterekwa harmugira neza yishira hamwe gitwa Help a Child yatwemeye yuko yo baherekeza muri aya mezi 3 kugira ngo ibafashe ibahe utuntu duke ari gubapangira amezi 3 babe n'utuntu duke bashobore kwimuka baje kuraba aho boba. Kuvyerekeye kumubone benshi bari maze kuronka bafashijwe na OIM ifasha shirike leta kwapanga amezi 3. Mugo twasanze iyo site rero nayo nyene murano ko mu gisagara ta site itegezwa kubaho amezi 3 bakwiye haje umuntu yahuye n'ingorane leta kamufasha bagereza bakamufasha aba bakwiye cyane gusubira ahandi ari ushobora guza kwibakira aho yahora ari kuja ahandi
apange bakaja gupanga handi uwarafise iparcelle ahantu canke inzu yabomotse akaraba ngene yunganya akaja handi mugabo ko twasanze iyo site yamubone benshi harabaza kwikika mukiza baza gusita bumvise yuko bagire bagemure baza nifashanyo ugasanga babantu baguma biyongera kandi abari basanzwe benshi bariko baragenda mukekenye naho abo muci bitoki byasitse kuri Nyempundu nabo nyene baracari mu kangaratete nivyo gushika no munsi hajya kweganya ibintu byoroshe mugabo leta yaratanze ikibanza hariho site hanyuma abagira neza bafasha leta hari mugambi bushikanje bw'intwari hagati mu gihugu tambere rusangi hamwe na PNUD hari mugambi ifise waramaze kugura n'amabati ibihumbi 10 muri umugambi ni projet kandi ko turagira inama yuko uraba tanga n'utundi kugira ngo iyo site batanze mu Cibitoki abantu barabe kubo kuyubakira bagashobora kuba uko bahora bishobotse kwegera mwomenya kwabo begeranirijwe muri iyo site bahamaze kiringo c'amezi arenga 3 bakaba ari imiryango yababa 1314